Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Hi ndabaramukije mwese abakunzi ba Bujumbura TV ndabahaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi. Ego jene afise indirimbo shasha, indirimbo shatani mvi nyuma, indirimbo twarayibonye ku makava, indirimbo kizosoka ari kumugera sohotse. Dushaka utubwire ko iyo ndirimbo inspiration yaje gute nka JN. Iyo ndirimbo inspiration yaje nkuko izindi zose zihora ziza, gusa naho bitandukanye nuko hariho zimwe ziza haba ikintu ariko izindi nazo akaba ari message umuyerazana akadepoza muri jewe hanyuma ngaca ndazisohora. Iyi rero yaje ifatanye n'umurongo muri Bibiliya uri muri Matayo 16:23 aho Yesu yariko abwira inuma yiwe yitwa Petero yariko aramubwira ibintu hanyuma carahindukira acamubwira ati shetani mbi nyuma, kuko ibintu Petero yariko aramubwira bitari bihwanye no kwizera kwiwe, kuko Yesu we gahunda yiwe yari yo kugenda kudupfira twebwe biciye ku musaraba. Rero carahindukira Petero yarafise imigambi yo kumubuza kugira ntagende kuducungura, hanyuma aca aramubwira shetani mbi nyuma, niho icyumviro cyavuye cy'indirimbo. Ego nawo ushaka kutubwira ko iyo ndirimbo yaje nka message canke yaje cyariko kirakuba ko muri iyo minsi. Bon, iyi ni message novuga yamaho misi yose, kuko nta muntu ari kwisatigera abura guhura n'ingorane, ariko na cyane yaje ari nka message ije gukangurira abantu novuga kwizera cyane, gukangura kwizera kw'abantu bari kwisi, kuko kuva shetani ari we yari umwami w'umuco amanu wakaza hano kwisi twaciye tumurusha agaciro. Rero kuva ico gihe aca tugirira ico novuga ishari. Kuva rero ico gihe yama ariko arondera nyene twebwe iyo twica, kuko twebwe arazi neza yuko imbere y'Imana turamurusha agaciro, kandi umwanya n'umwanya turashaka kugirirwa ubuntu bwo kuzosubira kandi kubonana n'Imana, ariko yo irazi yuko vyaraheze, shetani nta kintu bazosubira kuronka. Nico gituma kuva ico gihe haza beef. Rero ino ndirimbo ibizanye ukwizera mu bantu bose basanzwe babizi yuko bahanganye na shetani no kwisi. Cyo tuma no biravuga ati abo tugwana saba inyama n'amaraso, ariko ni mwe mu mbi za nto mwijuru. Yego indirimbo wayitanze nka message, indirimbo hari ukuntu atari umuntu ayumvirije nk'icumi nk'inciro nk'ijana niho yitahura, yafise ukuntu irimwe utuntu tutumvikana, umuntu ashotse yomba tushaka kwitahurwa nyene utuntu ngo tubazuka sinzi ngo shetani ngo ukamuha film bashaka kudusigurira ico cyose kuvuga. Bon, indirimbo nuko jewe meze novuga yuko hari gihe sometime nyene indirimbo gasanga kugira itahure bisaba gufata umwanya, kuko Yesu ari gihe yigisha hanyuma bamwe bakumva akigisha mu migani, ikindi gihe akigisha ari direct. Rero hari gihe nshobora kuvuga ikintu umuntu agitahura, ariko bari vyiza niko kazi kanyi ko kuza kugira abatatahuye bashoye kuronka umuco. Rero kuri ivyo vyibazoka ariko ndavuga kugumu ndondera kandi uzineza kutambona, kugumu gerageza kumpendesha utubazoka. Donc ni hajya shetani abari kwakuhendesha utuntu duto ugasanga nk'ubu mu ishuri urafise amanota kwiye muri donc mu makuru ajya asanzwe, ugeze muri examen ushatse ngo uronka amanota ngo arengeje menshi cyane, ugaca usanga ugiye gutira ngo utirishasha kugira ngo wuzuze cyane basanzwe yafise. Donc ari kwakuhendesha utuntu tumeze nk'ijojo, urayige ubonye misoza heze umwanya ugasanga yamaze guta donc bwa buryohe bwayo cyane, kujya uragiye urabibona nyene umungu n'umukobwa, hanyuma harabaye harajemwo fruit, ariko abari umwanya muto ariko akavamwo ikindi kintu mu nyuma kitaba gisosa cyane. Sasa nariko mvuga kuri ingene shetani yamarondera utuntu atubeshesha duto ariko tumaye umwanya mutoya. Hanyuma ikindi naco aho feeling good ni indirimbo naheruka gusohora, donc ni indirimbo yavuga yuko donc ndashobora kwiyumva neza naho nshobora kuba nkikujwe n'ingorane nyinshi zimbangamiye, kujya muri bavuga nzobategurira ameza imbere y'abansi banyu. Yego mvuga yuko Imana irashaka gutuma umererwa neza naho buri mu bihe bibi. Hariho ibintu wavuze muri ndirimbo ngo kikujwe n'amareka ngo 900 ngo uryamye ngo haba hari imbere 15 bagukikuje. Hariho verse biblique ivuga ivyo bintu canke nivyo wewe wihaye, nimbi hari ashaka kwitubwira kugira ngo abantu batabitaye bamenye ahantu babisanga. Ejya ndirimbo itanguye raro bavyumva abami ba kabiri igice ca 6 umurongo wa 16 gushika kwa 17. Harimwe ivyo amareka 900. Samba 900 gusa ho bararenga. Usanga naho ufise abarenga 900 wori ko bihabakeye. Ni declaration sabo wiha
sabo wiha donc ni déclaration so kuvuga ngo nawe ni ngo yarabihayo yaye ni déclaration ugira je nagize déclaration y'amajana 9 azo mvuga ko hariho benshi banatahura benshi arabazi ko hariho ngo marayika murinzi n'undi umwe imbatari benshi batatu biravana no kwizeye cyo ndababwira ati jewe se 15 bararira umutwe nkabafise n'amajana 9 bari kuri ordre yuwanje ni déclaration spirituelle ya ego muravyumvise Jane afise déclaration y'amarayika amajana 9 baba bari kuri ordre yiwe bamucungera hakaba na 15 bamucungera yaryamye muravyumvise ndanayibutsa kandi ko turi kumwe na niyo na business company iri ngaha muri ville en face ndama house ukeneye kurungikira amafaranga mugenzi canke akurungikira murashobora kuhashika bakabafasha biroshane gose kandi babakira neza muzoshima ego je ndashobora kubaza je muri imvyo gospel aha mu Burundi gospel uyifata guca uyibona gutigeze ku ruhe rwego gospel novuga mu Burundi iracari ntiratera imbere cyane gose ariko ahigeze novuga yuko cyambere shimira Imana kubera basirikira ronka abantu bayitahura niyo etape ya mbere mbona imaze kugira ko ibindi byose navyo nibaza yuko bizoza mu nyuma ego muri nta kase ku ndirimbo yawe iyi stane vinyuma hari ahantu uvuga ngo Yesu ngo sumu superstar ni kuvuga kandi hariho indirimbo y'aba bagenzi bacu n'aba bagenzi babo muri gospel bo bavuga ko ari umu superstar ni kubera ko washinye kuvuga ku contrarier ivyo bavuze bo ukavuga igishane c'ivyo bavuze urihenze kwaraje muri shetani bituma nta navuze ngo Yesu sumu superstar ya navuze shetani azanye tugorane tw'uburofa ndamuha sumu superstar nkuko benshi babizi jeyo so indirimbo ndeta ko ari medicine abari umuti uje kuvura ingwara kanaka rero inyuma y'indirimbo yitwa feeling good nene naso indirimbo yitwa sumu superstar nariko ndatanga novuga umuco kubukuru bwa Yesu kuko Yesu nta na hamwe azopfa yaragereranijwe n'abantu superstar ashobora kuba jewe ashobora kuba wewe ashobora kuba Michael Jackson ashobora kuba Apollinaire ashobora kuba Dudu cyangwa Franklin uravyumva cyangwa Chris Brown ariko ibyo byose n'ibintu bimara umwanya muto birahera uravyumva kera bakasave bari bagizwe uno munsi nta numwe kiribuka Cisco nta numwe kimwibuka orke barababa aba superstar none wocunye explica yuko umunsi umwe nzovyuka Yesu ari mu underground Yesu ducaje twaza Yesu namwe ngo ninde nibibaho imyaka yose iheze ibihumbi 2 renga nubu aracari kuri time orke nta muri n'ivyo birigera bishikira naco gituma Yesu ntari muri level zatwebwe z'abantu Yesu n'umwana w'Imana Yesu ni Imana ijana kwijana Yesu aje kuducungura Imana nyine yamubwiye ati wewe ikintu hejeje gukora urafuse byose izina ryawe ndarihaye kuba izina rirenge yandi mazina yose Akeshatse kuvuga ko abo bantu bashitse kuminimiza Yesu kumugira muto kwa kwashitse kumugiranya n'abana b'abantu kandi ko atari ko bisanzwe biri bo bafise biravana bashobora kuba bafise igituma babivuze naho bari ko barabibwira je ndirimbo yaje nka inspiration ivuye ku Mana kuko hari ibintu iyo ndize sora indirimbo bari umuti uje kuvura ikintu kanaka Imana iba yakumenye si hari ngorane hari hamaze igihe hari iyo ngorane y'iryo zina okay Yesu ni kintu ashaka kwihangana kuko Yesu niwe atumye meze ukomeze kandi Yesu amaze kunkorera ibintu byinshi amaze kubikorera abantu benshi rero level yiwe hari ukuntu dategeza kuzana amaduto n'abagenzi baje bamizima barabizi twamatwaganira naho nababwiye nko biri bivuga Yesu niwe nzira ukuri n'ubugingo nta uzoshika kwa data tamuciyeko donc ni kintu atari cyo guharirako atari cyo gusubirako udaciye kwa Yesu my friend ndushaka gushika kwa data ni Imana nyine yabishatse si twebwe Okay Jane uri muri imvyo gospel ngaha mu Burundi ariko uri umwe mu bavugwa ko uyitwara nk'abaririmbyi ba sekira ntitwara nk'abaririmbyi ba gospel bivanye ngo n'ukuntu uririmba ukuntu wambara ukuntu uyitwara wewe uyu uciye ahantu kuva ko bavuga ngo ujye umuntu aratubesha se umuririmbyi w'Imana indirimbo z'Imana ariko tubesha ubifata guca nk'aho babwira iki yo ciyaru akabivuga ibyo ntarakime ndababwira umera nka Yesu nyene kuko Yesu ari giye yakora ibitangaza agacamubwira ngo ujya ngo yayesha ngo ujya ngo nuwa shetani nyene ngo yirukana abagenzi biyo bove tumengo shetani ariko yirukana amashetani kubyo Yesu musuma arababwira none yabandu wa shetani nuca nirukana kuri nanje amashetani woro yari Yesu mwana w'Imana ibaze rero je nanje GN like father like son nyene kandi Yesu gihe yari bariko baramubamba abamama baraje baramuririra ngora ibintu bakugiriye Yesu carabwira yo nimureke kundirira jewe ndi giti kibisi harakantu muye muri biti vyumye Okay bisibura ko Jane no muri imvyo gospel no mwana w'Imana abantu bamwitiranya bareke kumwitiranya
we akorera ivyo mwemuyera murongoye peut-être ko mwemuyera ari wakurongora kwambara gutyo canke kuririmba gutyo wowe bien sûr ko nta iyo urazi mwemuyera ico ndamukundira mwemuyera avugana n'umuntu direct ana mwemuyera kugira mbwira ikintu je ntari ndahuza kukibwira wewe cyo tuma nk'ubu ndashaka nko kwanga karoro kubera iki atatubaje mfise ku mubiri kweka atahere ni fise eske gyombihira ariko ntuzi gituma najyamba kuko mba navugaye namwe muyera yani ko singuta bikunda gusa oya hari ibintu ushaka kuraba ukabona design nziza ariko nko kwivuga bibiliya byose turabirekuriwe ariko si vyose bitugirira akamaro. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.